Turabasanze ngaha muri ku rugo rwanyu inzu yubatse byagenze gute kugira iyi nzu imeruko mwosigurira bari kwatumvisa kuri Babiri Media TV mukababwira ingorane mwahuye nazo kugira inzu yanyu imeruko. Ati hari kwa mabati, ati n'ibiti by'amatanga birimo n'imisumani, mbere imisumani ibiri ku buryo byari bikomeye bimeze neza cyane. Ati mu nyuma hagiye kuza umuyaga uraterura urabibinduza, ati byose ubita hasi. Ati aho mabati yahindutse ubuntu bw'ubucafu. Ati naraje kuba kunagerageje kurondera amafaranga ndaraba bintera gahinda no kurira nararize. Ati nagumye niruka umwaka ugahera uwundi ukaza kugira ndabe ko noronka inzu amabati yo gusakara ariko byaranse. Ati amabati rero ububati bwarokotse ntagara amabati akwiye n'utubati tw'udupande pande nitwo twarokotse nako nyene nidukeya natubitsa ahantu ubu turaho. Namashimwe ntangere n'umunezero mwinshi kuri twebwe mwebwe mwese mama mudukurikirana. Imana mushobora byose yasubiye kutugeze ya masaha kujya dusubire kubana na mwebwe. Reka tubaramutse rero tubipfuriza ibihe byiza, mwaramutse mwiriwe bivanye naho mwese aherereye. Ego nkuko mutubona ngaha turi ku mutumba wa Kabere, komine ni Mabayi, umutumba wa Kabere, gacimbiri ni na Nzero, ahantu hari gisagara gishasha bariko barubakamwo amazu, nta myaka 3 nembo nawo ryacu bakimaze kiracari gishasha. Ni hepfo gato yibarabara rija mu Kivogero, urenganye ku bitaro uri kuraja mu Kivogero, ucubona ahantu hari amazu mashasha, ahantu batanguye kuzimba ingo shasha. Twagendeye urugo rw'abafise ubumuga bwo kutavuga no kutumva, ntibumva ntibavuga, ariko bo bakubwira yuko bavuga kuko ahubwo bo bibaza ko tutavuga kubera tutatahura imvugo yabo. Mugabo bo batahurana imvugo, bavuga yuko bavuga kandi bavuga cyane. Rero ubwo rwo twagendeye twagize Imana twatumaze imisi turondera umuntu ashaka kudufasha, ariko no munsi duhagararanye n'umuntu azi kubavugisha. Rero katonza tumuramutse amahoro. Mwaramutse neza. Mo twidondora. Ku mazina nitwa Nshimiyimana Augustin. Rero nkuko twaje ngaha reka tumanze dushikira abo bantu twaje kuraba tubavugishe, hanyuma twumve ico babagona nico badutumiyeko, ibisigaye turabandanya tuganira. Murakoze cyane bakunzi ba Babiri Media TV. Nkuko twabibabwiye twagendeye urugo rw'abasanzwe bafise ubumuga bwo kutavuga no kutumva. Rero byinshi muraca kuvyiyumvira, nico catumye tuza twazana n'umu interprete umuhinga mu gusigura, dushobora kudufasha kugira dushoboye kumvikana mu kiganiro tugomba tugiranire ngaha. Turabaramukije. Ati bonjour, mwaramutse neza. Murakomeye. Ati tumeze neza cyane. Mo twidondora. Ati muri mugwi bimenyetso ngerageje kurusigura ni Dieudonné. Sabimana Dieudonné. Ati yo nigyo sina bambatije. Ati nanjye muri mugwi bimenyetso ni B Kunda. Ngerageje kuyandika muri za ndome zacu dusanzwe tumenyereye ni B. Berize. Ati banu gifaransa mu Kirundi ni nga bi le i Ngabire y'Imana Berize. Ngabire y'Imana Berize. Ego. Musanze mubahe. Ati tuba kuri centre ya Mabayi. Muba ngaha muri komine ya Mabayi. Barubakanye.
ati ego barubakanye kuva mu kwezi kw'icenda. Bavuka hehe? Ati jewe dore mvuka ku Rurinzi. Ati nanje mvuka Ikarusi. Dieudonne bamenyanye gute na Berize? Ko Berize avuka Ikarusi. Ati twamenyanye biciye ku telefone izi dusanzwe dukoresha z'ubuhinga bugezweho z'ama smartphone. Nimero nimba ninde yatangwe kurondera uwundi? Ni Berize yatangwe kurondera Dieudonne cyane Dieudonne yatangwe kurondera Berize? Ati cyambere naratangiye ndiyumvira ko nkeneye kurushinga, hanyuma ndavuga ko nkeneye kurondera umukobwa mwiza dohuza umutima. Ati hanyuma naragerageje kuca ku telefone izi zigezweho, niho mu nyuma naza kuraba mu masura nagiye kubona mbona uyu Berize. Twagerageje turavugana ku telefone, hama nanje naragerageje kumufasha ndamusobanura kugira ngo bashobore kuvugana. Ati kandi aranshimira cyane, ati warakoze. Kumbe we wari ubiri munyagihe mu kuvugana na Berize? Narabigizemo uruhara ruto kubera yuko gusa kwari kugira intango yabo ishobore gushoboka, bashobore kubonana bahuze biciye kuri ubuhinga bwa none aho dukoresha ama video mu kushobora kuvugana. None inimero Dieudonne, nimero ya Berize bayikuye hehe mu gutangura kuwiraba? Nagiye kuri Facebook ndamurondeyeho, hama ndabye kuri Facebook ndamubonaho, mbona ndamushimye, hama cyo ndamusaba ko twovugana kuri WhatsApp. Gutyo anyereta amazina yiwe ndayatahura, nange ndamwereta yiwe ndabitahura, hama turaganira tubona ko turi ku rugero rumwe. Ati kindi cya kabiri ibyo namusabye ntabwo yashimye kubinyankira, ahubwo yarambariye nanjye ndagukunda. Ati kandi cyane. None warusanze uzi ko Berize muhuje ururimi cyanke bapfuye kumuvugisha uko nyene? Ati ikintu cya mbere Berize maze gusanga tumaze guhuza tugasanga twese dufise ubumwe bwo kutavuga no kutumva. Ati ntabwo nsanga azi kwandika neza, azi gusinya neza ururimi rw'ibimenyetso. Hanyuma birashika turavugana rero. Ati niyo tutari dusangwe turi ku rugero rumwe kubijanye no kumenya canke ibyigwa twize mu bijanye n'ururimi rw'ibimenyetso, twaragerageza gusa n'ababishira ku munzane kandi twarahujije. Ego. None Berize umaze kubona Dieudonne akwandikiye wiyumvise gute? Akubwiye uko ameze? Ati ubwa mbere na mbere Dieudonne ntabwo nari nsanzwe ndamuzi. Ati kuri Facebook nagiye kuraba mbona isura ati y'uyu Dieudonne. Ati arambwira ati sanzwe jewe nitwa Dieudonne. Ati nshaka tugiranire ubugenzi. Nange namubwira ati okay. Arambwira ati byarikenewe ko turonka nimero za WhatsApp turavugana. Ati zimpe, hama nange narazimuhaye. Ibyo biheze twagiye kuza tuvugana bijya by'amaso ku yandi, face to face, tukavugana tukaganira. Ankamaza ati usanzwe uva he? Arambwira ati mva mu Cibitoki.
ego ndamubaza ati komine, ati ni Mabayi, ati urakoze cyane, ati jewe nanje Mabayi ntabwo nari ndahazi, ntabwo nari ndahazi kabisa. Mu nyuma tumaze kujyana ubugenzi buke ubugenzi bwabanje bubandanya, hanyuma byabaye ngombwa ko duhava twubahiriza amasezerano yacu buke dodo hageze igihe haraza Igitega turabonana. Mu nyuma ati twahavuye twongera, nanjye yaransabyeho nanjye noza turabonana. Tumaze kubonana twaranezerewe cyane. Dedone mwatubwiye ko mu kw'icenda ariho mwashinga urugo rwanyu, gute na Berize mudamu ntari ibungenga? Ati ubu arafise aribungenze, ati mugabinda iricari ntoya. Mbega mu kushinga urugo rwanyu mwaraciye muri komine kwandikwa, bijya bagenda muri etat civile bakandikisha ubugeni bakabashingira? Atoya ntabwo turabikora, ati kubera yuko twari twarabuze umusobanuzi. Ati ariko ubu ati ko tukubona nk'umusobanuzi, hamwe woza ukadushigikira twogenda tugatera igikumu tukambikana n'impeta, ati kandi ibyo bari byiza cyane mu bamukozi. Murakoze cyane. Tubasanze ngaha muri ku rugo rwanyu inzu yubatse, byagenze gute kugira iyi nzu imeruko? Musigurira bari kwatumvisa kuri Mabayi Media TV, mukababwira ingorane mwahuye nazo kugira inzu yanyu imeruko. Ati hari kwa mabati, ati n'ibiti by'amatanga birimo n'imisumani, mbere imisumani ibiri ku buryo byari bikomeye bimeze neza cyane. Ati mu nyuma hagiye kuza umuyaga uraterura urabibinduza, ati byose ubita hasi. Ati aho mabati yahindutse ubuntu bw'ubucafu. Ati naraje kuba kunagerageje kurondera amafaranga ndaraba bintera agahinda no kurira nararize. Ati nagumye niruka umwaka ugahera uwundi ukaza kugira ndabe ko noronka inzu amabati yo gusakara, ariko byaranse. Ati amabati rero ububati bwarokotse ntagara amabati akwiye, n'utubati tw'udupande pande nitwo twarokotse, nako nyene ni dukeya natubitsa ahantu ubu turaho. Hariho abakunzi ba Mabayi Media TV bariko baradukurikirana bababona ngaha byo muko murakora byose bariko barabibona. Ni giki mwosaba nk'umuntu yoba ari kora kuri Mabayi Media TV? Ati jewe nkuwompa nk'ibiti byo gukora nk'amatanga canke amasharpante kugira ngo umuntu arabe ko yosubiza ko amatanga. Ati tukaronka najya amatsinga bita amafira rigatire kugira ngo tuzirike inzu ntizisubire kongera kugira. Ati hanyuma tukaronka n'agasenyi tugashira ku nkuta. Ati ibyo byonezereza cyane.
ati twebwe ko turi babiri twari dusanzwe twipfuza ko tworonka amabati atari ko gushika maginga ya nta buryo dufise. Ati kandi twari twifuza ko n'inzu haba ku nkuta yoja ko agasenyi haba hasi tukaharinganiza, ariko uyu muceri wanje nk'uko mumubona Diodoni aragerageza kiruka akarondera amafaranga, ariko kuronka amafaranga kabisa biragoye cyane. Mwari mwayigiriye amabati angahe? Cumi n'indwi. Inzu musanzwe mubamwo, inzu musanze mubamwo ni umuntu yabaye yarabatijije canke no murayipanze murariha amafaranga ku kwezi? Inzu basanzwe babamo barayiriha. N'akahe kamumotera kuvyerekeye gukwiragiza ubwo bumenyi na cane cane ku bandi bantu batashoboye kugira ayo mahirwe yo kugwiga? Ati mu bisanzwe abagendanubumuga bwo kutumva no kutavuga abenshi basanzwe bava kure hatandukanye. Ati bibaye ngombwa ko hoboneka uburyo bwo kwegeranywa, ni ukuvuga ko aboneka bashobora kubegeranya kugira ngo baje hamwe. Ati barizera neza badakeka ko hashobora kuboneka ingene bofashwa bakiga nabo bakagera gutahura bagatera imbere kandi ibintu ni bukebuke. Reka tubashimire cyane kuko ngira mwatwakiriye, twizere ko n'ikindi gihe twabarondeye muzosubira kutwakira neza nkuko mwatwakiriye. Ati murakoze cyane nabo bariteguye, ati murakoze. Bakunzi ba Media TV, reka tubashimire. Musanzwe mubona abagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva, mukibaza ko bigoye kuganira. Ntago bigoye. Ikiri imbere ico ukora n'igiki, urondera ubuzi bwo rurimi rwabo, hanyuma akagufasha. Ibisigaye mwabonye ko twaganira ibintu byinshi, nk'uko twasanze bariko bararima mwabibonye. Hama tubanaye tubashimira kandi tunabasabe, murumva ko bako barasaba intererano y'amabati 17 bwo twatwumviriza. Mu by'Imana yaguhezagije, bashobora gufata akantu gato ugahereza runo rugo rubandanye kwibanira mu mahoro. Barahuye ari bamwe bararushinga kandi batwemeye ko vuba cyane bagiye gushikira komine kugira babubakane bice mu mategeko. Tubasabe dushimitse uwo bafite ikintu yirengagije, wogira ahantu yododora ashaka kubadodorera nabo nakashobora kubaho nk'uko abandi babayeho. Murakoze, tuzoba dusubira naho gutaha.